Ndabaramukije abakunzi ba Eric Burundi TV aho muherereye hose. Ati ni mutari bwakanda subscribe kanda subscribe. Ijwi umva ni Simba from City aka Bin Laden nkariye mu bumanuko. Ni wa musore wa nyine musanze mukunda cyane. Kuri incuro ndi kumwe n'umukozi w'Imana. Yambo mutamu. Amahoro cyane. Ego. Abari kuturaba ngaha ndibaze harimo abakuzi, harimo n'abatabazi. Kuyo bari nk'incuro ya mbere baba kubonye. Sinzi ko boshobora kumenya akazina kanyu. Ni byiza n'ibikundiro ku bantu bakora nyumviriza. Amazina ni Prophet Kavuzivuzi. Imana ibahezagire cyane. Ego. Hongeye mugitega amatwi kubyo tuganire nanyu. Imana ibahezagire cyane. Murakoze Prophet. Mu bibazo nashaka tuganire ko harimo ibibazo cyane twisunga ku bintu biba mu masengero. Hari abantu bavuga ati hariho amasengero mashasha ariko aravuka, hariho na yandi yamaze igihe kirekire. Sinavuga ngo yamyeho, oya, yamaze igihe kirekire. Mbe burya nta ntambara mukunze guhura nazo zo kuri ico kintu? Kuri ico tubaze ni cyiza. Intambara ntizobura kuko turaraba, hari abemera ibi, abandi bakemera ibi, abandi bakemera ibi, ugasanga arumva bamwe yabone hari ibintu badahurizako. Ego. Burya kutemera bimwe kandi dusanzwe dusenga Imana imwe, cyoba ari kibazo, cyoba gikomoka kuki? Bivana n'imishikirano y'abantu. Hariho umupentekoste, hariho umuhezebu, ariko aca usanga nk'izo dini zibiri n'akarorero ntanze, ugasanga nta tandukaniro na rimwe batandukaniyeko, yaba imyemerere, yaba kutisukisha, yaba kugira ugasanga barahuriye buri kintu. Ariko ukaza wumva banaka b'idiniri ngo ugiye muri idini cyo guca. Byo babiva kuki? Eske ni urukundo rutariho canke muri bo hari ukundi kuntu babibona? Kire ishengero ryose ndafise ibyo bagenda bemera. Ego. Mvuga nka jewe numva ko twese dusenga umugabo umwe, numva ko twese twoba abantu bamwe tugakundana, tugashira hamwe. Ego. Reka ngaruke kuri iki naco. Iki kibazo cyuko kenshi mu masengero hakunze kwaduka induru. Mbe bijya bintu byo babitangura gute? Ugerageje kuraba, eske koko mu rusengero hari Imana, abantu baragenda bagiye gukizwa, bafise ibibazo bya bikishurwa, eske izo nduru ziza mu masengero zoba zizana nahe konzi ko bivugwa yuko abari mu masengero bakijijwe? Eske bizana nahe? Baba basinziye baretse gusenga? Biba bimeze gute kugira ngo izo mpemu mbi zibinjirane mu rusengero? Kuri icyo novuga ko bivana n'ingene ishengero riba bitiganirijwe. Ego. N'ingene imyumvikano indani bimeze. Ego. Hari abantu usanga bafise ibintu byinshi byo mwibanga bapfa. Ego, bivana abarongozi b'imbere. Tugende ari ibintu bikunze kuvugwa cyane, abantu benshi barabikritika ko cyane ku masengero, ibintu bya deliverance. Gusengera umuntu hakoreshejwe amazi agasengera umuntu akanwa. Hari n'ibindi by'amaseremoni bitandukanye bisanzwe bikoreka. Mugabo abantu benshi baragaruka bakabikritika, bakavuga ati ibi bintu ntibibaho, iyi ni mistake, ibi bintu sivyo. Why kuri we nka Prophet Kavuzivuzi, umukozi w'Imana nobanzi, urabifise mu burambe mu byo mu cyangwa mujanye no gusengera abantu, urafise n'icyumba cy'amasengesho, ari n'iryo bakora tunina guhamagara ndagutuma kugira ngo uduhe umuco kuri ico kintu. Bimeze gute? Kuri icyo cyo novuga ko amazi je ndayemera. Ego. Amazi ndayemera. Ego. Amazi yasengeye arakora. Ego. Kandi amazi ni meza. Ego. Ibindi navyo? Ibindi byo bavuze by'amavuta n'ibindi. Hari amavuta aba yemerewe. Ego. Nza mbona biva n'ishengero n'idini umuntu abakoreramwo. Burya abantu bose ntago bemera bimwe.
ntabwo bizera kumwe, ariko twese turi abakozi b'Imana bagiye kwizera kumwe, kora twese tuba dusenga umugabo umwe. Bishitse umukozi w'Imana akakubwira ati ikintu c'amavuta n'icamazi ntivyemewe, wagiye kumutemberera akaguha umwanya wo kwigisha, akaca kubwira ati nta kintu c'amazi canke c'amavuta mu gusengera umuntu cokoreshwa, kandi ari rwo rutonde wari ufise, woca uvyakira gute mutamu? Biva n'imyemere yabo, bashaka kugenda ku rutonde rwabo, cyangwe ukaraba ingene nabigenza, kuko umuntu wese mu rugo rwiwe uraba mu mateka bakakubwira. Tugaruka kuri iki naco, abakozi b'Imana cyane cyane barakunze guhura n'intambara, ariko intambara bakunze guhura nazo intambara zitandukanye, bakavugwa ukunuku mu nzira nyinshi zitandukanye, kandi ukaca usanga n'ababavuga ni bamwe mu bakirisu babo, kuba ari batateguye abasenga aho basenga, abo bigisha ubutumwa, canke bafise n'inzira bicamo. Bo gutemerana, gutemerana birabaho, birabaho, mugabo igihe cyose uzobona intambara uko uragwana nazo bakuvuga, ico gihe cyawe cyo gutabagwa, kandi ico gihe cyawe cyo kuva mu gasuzuguriro, kuko batakuvuze n'Imana iba yakwibagiye. Yego, mugani bakuvuga uzoye ko Imana iri mu ruhande rwawe. Reka tugaruka kuri iki naco, umukozi w'Imana canke umuntu yakijijwe arekuriwe kubana abagore bangahe? Bo umukozi w'Imana areka kugira umugore umwe, arekuriwe kugira umugore umwe. Hariho indya mu rusengero wawe zibujijwe kurya? Bo kubera nyene usanga amadini ari menshi. Yego, hari amadini usanga amwe atemera ibi, anatemera ibi, mbwa nka jewe hari ibyo mfungura n'ibintu ntashaka gufungura. Yego, bivanye nuko bitashobokera. Yego, mbuza ati mu bijyanye n'imyemerere. Imyemerere navuze yuko bivana n'idini burimo, bivana n'ishengero aho usengera. Yego, yego. Okay, reka tujye kuri iki naco, cyuko dushaka kumenya ikintu kimwe rero. Kunywa inzoga burya ni icyaha? Kunywa inzoga ni icyaha. Ni icyaha gute? Kunywa inzoga, je nakuze atanzoganywa. Yego, atanzoganywa bavuga yuko kunywa inzoga atari byiza. Yego, nico gituma wacyuvyishiramwe ati ndabyishiramwe ni icyaha. ko ntigeze ndanayinywa. Mugabo patiri aragasoma nabo yigisha, arababwira kugasoma si icyaha. Dufate ko Katolika nabo bakorera mu byaha. Bo bivana n'ingene hakorera, bashaka kuba byemerewe, naho Jehova ndi nkorera ntabwo tubyemerewe. Uyinywe ucumuca? Yego, cumutaramura. Yego, yinyweye kweri ndibaza byo babirebire. Okay, tugaruka kuri iki naco, gutaramura umuntu mu rusengero. Hari benshi bavuga ati iyo bagutaramure mu muntu akosheje tumutaramure, mbwa twisunze muri Bibiliya ntaho Yesu yigeze ataramura mu bigishwa be, kandi yarabazi ko bari abanyabyaha. Ntubona ko mwebwe bamurongo y'amasengero ko murengerera n'ibyo Yesu atakoze? Bo kuri ico kuri ico naco tukiravye bivana ikosa. Ariko ndagira umuntu akosheje nuko aca yegerwa, hama ahubwo kumwishyira bikeneye ko mumwishyira hafi, aca munuga kure. Biriya twemeza yuko baramuhanura irya mbere, irya kabiri, irya gatatu, ntabwo bapfa kumuca bamuhagarika, baramuhanura. Ariko Yesu kwereka atigeze aca Yuda, shaka uduhe umuco kuri ico. Kwereka Yesu atigeze aca Yuda, kandi bagendana na Yuda. Bibiliya ivuga ko Yuda yari umusuma, yari umwivyi, kandi bakagendana na Yesu abizi ko yari umusuma, ntamutaramure. Ico ni ibintu birebire cyane, ibintu birebire. Yego, reka nibutsa bari kudukurikirana,
Prophet Kavuzivuzi ni umwe mu baprofete bavuganzwe ku bikorwa byinshi cyane, gusengera abantu bagakira indwara bafise, gusengera abantu ibibazo bafise bigakemuka, ni umwe mu bigwi wiyubakiye muri kano karere. Kuvugangwa cyane, bitangaza hanaha, hari n'abantu mbere kenshi ndamaze kumva ko no mu cyumba cyawe cy'amasengesho usanga abantu ari benshi kandi benshi barahabohokera. Nashaka kumenya ikintu kimwe, adresse yawe uyisanga he? Bo adresse yanje urashaka kuyisanga nyene Nyanzarake, hakibura rya kabiri. Ego. Okay. Ego. Niho nsanze nkorera. Ego. Gute mufitaniye gute imishikirano n'abandi bakozi b'Imana nkamwe? Bimeze gute? Bihagaze neza canke arukundi kuntu bihagaze ugerageje kora mu karere umusanze mukoreramo? Bo mu karere ndimwo ukora abakozi b'Imana bose turaganira neza nta kibazo. Ego. Ibintu byose bimeze neza. Ego. Nta kibazo na kimwe. Ndazi ku kwezi kwa12 Imana igiye kuri bidasanzwe. Ego. Ku bantu bose bakora dutega amatwi. Ego. Bakwizere mu kwezi kwa12. Amen. Inhoboka idasanzwe. Amen. Tuhereze kuri akanako. Hageze mu 12 abantu bakunze kuvuga yuko hakunze kuba amatsida cyane, ibintu vy'imyuka cyane cyane niko navyumva nakuze numva. Eske kurande gwe nawe ukuvuga kwiki? Ku ruhande rwanje cyo nova kuri ico niko abantu bose bakwizera. Igihe cyose iyo wizeye Imana ibiri kumwe nawe irahindura amateka. Imana irakora igihe wizigiye. Ego iby'amasanganya birashaka kuba mugabo si ibintu utuya kwishiramo. Ngaje ndizira ko Imana ibaho. Imana ikora ibidasanzwe mu ruhande rwacu. Ishaka kumiga itangaza gishobora kuba umwaka utararangira. Ubwo utararangira mwareretswe. Bo jeje icyo mbona Imana yanyeretse niko ku kwezi kwa12. Ego. Umuntu wese ateza kwizera ko Imana iri kumwe nawe. Ego. Kwezi kwa12 kurangira abantu bose Imana cyo yahinduye ku buzima bw'umuntu ari wese. Amen, amen, amen. Naje ndimwe ariko. Nawe uri mu Imana. Murakoze cyane. Reka nibutse bakozi ba Eric Burundi TV natwe na Prophet Kavuzivuzi, umwe mu baprofete basanzwe bakorera muri commune Nyanza yagutse, kandi kuri muri zone Nyanza. Navuga yuko yatanze adresse mushobora kumusanga hama mugahezagirwa amasengesho, ndibaza ari icyumba cy'amasengesho aveke ko ne kumunsi wa Mungu n'imisi yo gusenga y'isengero iriho. Kaze rero kwa Prophet Kavuzivuzi, ndabigutsa rero ukanda subscribe kandi commentaire yanyu irakenewe kugira ngo ibintu bikomeze kumera neza. Murakoze cyane.